bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwane. Mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96 76 96 96 96. Afiti Yesu mukinga jatiwe arriva et viens jagusa endaje na zumutima. Uno munsi rero numunsi Maria yaratangiye kugira amacungu, yaratangiye kugira ibise, ejo azovyara mu ijoro. Amen, amen. Yarafise ibise, amerewe nabi, yumva antuka. Je ntabwo nzi ingene bigenda, mugabo abadamu barabizi. Mugabo indawo ibaza nuwari kumwe nawe, nuwari kumwe nawe, nawe no kumubaza sivyo none. Reka siwe wenyene, nuwari kumwe nawe. Amen. Aruci avuga ngo na cyane cyane. Amen. Witeze ko tuza kuvuga ivuka rya Yesu, ariko turaza kurivuga mugabo turengeho gato, twinjire n'inyuma y'ukuba yavutse atarashikana 2 ans, atarashikana imyaka 2. Amena, amena. Ngomba kuno munsi muri ya majambo dufise yo kugoroza kazoza kacu kagoramitswe n'abantu, dufise ijambo rivuga ngo Herode nubwo ari umwicanyi karuhariwe ntacyo azokugira. Herode nari umwicanyi karuhariwe ntacyo azokugira. Ariko nkubwije ukuri, umuntu ashobora gutsemba nuguhonya abana bose batarakwiza 2 ans. Umvo ari umuntu asanzwe. Nimba hari umuntu azi kwica, ashobora kwica ibigabo nkawe, akica abasirikare nkawe, ariko hageze ashobora kwica umwana wa 2 ans n'utarashikana 2 ans, mbere akica abana b'igihugu ciwe, uyu abari karuhariwe. Uyo naho yohura na Jean, Janine, André, Pascal na ashaka kugomba kubica, ariko erezima ko turi mu bwoko budapfa. Ari umwe gusa yavyemeye. Erezima ko turi mu bwoko kuko ntituzopfa, ariko amena, amena, amena. Reka badusomere aya majambo yanditse muri Matayo 2:16. Matayo 2:16. Matayo 2:16. Ubutumwa bwiza uko bwanditse na Matayo igice cya 2 ku murongo wa 16. Hagira uwadusomera. Ubwicanyi bwa Herode ntacyo buzokugira. Ubwicanyi bwa malaria ntacyo buzokugira. Ubwicanyi bwa ntacyo buzokugira. Matayo igice cya 2 murongo wa 16 haravuga ngo maze Herode abonye ko yahenzwe nabo banyabwenge arajingitwa cyane, atuma kugeseza abana b'abahungu bose b'i Betlehemu
no mu misozi yose ihakikije, abamaze imyaka 2 n'abatarayimara, yagerereje igihe yasigurije abanyabwenge. Amen. Izi ni inkuru z'abanyabwenge b'inyenyeri, abacteurs principaux barimwo n'abanyabwenge b'inyenyeri: Herode, Yosefu na Mariya na Yesu ahava avuka, kandi amaze no kuvuka n'abana bose batarashikana 2 ans, kandi abana b'abahungu. Muri icyo gihe Imana irakora ibihambaye, Yesu aravuka. Yesu amaze kuvuka, abanyabwenge b'inyenyeri barasoma inyenyeri ko Yesu yavutse. Murazi ko twize inyenyeri ko abanyabwenge b'inyenyeri, abarozi n'abapfumu bashobora gusoma inyenyeri yawe bakamenya ubuzima bwawe bw'ibizoza. Bwana sade sana. Ibyo sivyo ndinda kubigisha kandi musanzwe mubizi. Nico gituma uribwa cyane mu nda, nico gituma uja kwishure bikanka, kuko abaza ati uyu naheza amashure niwe azoba ministre wa mbere, niwe azoba ministre wa santé publique, niwe azoba DG, niwe azoba gouverneur. Kubw'ivyo dukevye kazoza kiwe tukapitishe pembeni, kuko bamaze gusoma inyenyeri yawe. Bwana sade sana. Nico gituma ikindi gihagera mu bihe byo kuvyara, Satani akagwana uko ashoboye kose, ufise imbanyi akagomba ko avorta, akagomba ko yandivamwo, kugira ngo ujya mwana ukabona ufise inda ikagira ibibazo kuruta izindi nda zose wagize. Menya ko ujya mwana navuka ntabwo azoba ameze nk'abandi bana, afise kazoza kadasanzwe. Nico gituma Satani ahaguruka uko ashoboye kose n'abandi basoma inyenyeri, kugira ngo nuhavuvuka kandi nuvuke neza. Wamara kuvuka, abana batarashikana 5 ans kenshi bakunze kugwaragurika ku mpamvu z'uko bakeneye ko apfa imbere y'igihe, nashikire kazoza kiwe, ariko abana bacu bazogashika ko mu izina rya Yesu. Umuntu ashaje basigara bamwita umuruzi, kuko aba yaranse gupfa. Kuko kazoza k'umusaza kaba kaheze. Wongo kweli. Ubu maze kubona ati uruvier rwabaye administrateur vyaraheze, ubu ruri muri retraite, rusigaye kwipfira. Bwana sade sana. Ariko tujene tukimeze uku, Satani n'abasomanyota biwe barakevya barabe. Niyo mpamvu akuzanira umusore atari we, kugira ngo agukevye ntuzohure na wa musore wa vrai. Nico gituma azana umukobwa atari we, kugira ngo agukevye ntuhure na wa undi wa vrai. Bwana sade sana. Niyo mpamvu akuzanira ingwara zimwe zitwa ngo zirakira n'izindi zidakira, ukibaza iyo byaje biva ukabibura, ariko turaza kugoroza kazoza kakebejwe n'abana b'abantu. Bwana sade sana. Muziko atangwara nimwe idakira. Ongo kweli. Mbe ni dimanche nijya yindi aho badushinga naye wa muntu nasengera sida agakira. Nijya yindi. Hari umuntu muri mwe atahora yizera ko sida zikira. Ongo kweli. Ariko ndibaza ujya musi marabibonye. Kandi abaye umuntu agira kabiri akiriye ngaha. Amen. Impapuro ndazifise. Haleluya. Bisigura ko Satani agerageza gukevya kazoza kawe, mugaye Imana ikagasubiza ku musitari. Amena. Nico gituma babandi babasoma nyota, babandi basoma inyenyeri bashobora kwinjira mu muryango. Bwana sade sana. Bakavuga ngo uyu muryango nuzoshike muri 2018. Murazi kuno munsi tuza gusengera imiryango. Amena. Sasa Herode, vuga ngo Herode, cyari cicanye karuhariwe. Imbere yuko yipfuza kwica Yesu, reka ndakwereke palmarès yiwe. Yarongoye umugore yitwa Mariana. Mariana niryo zina ry'umudamu wiwe. Maze nyamudamu wiwe acasaba umugabo, urazi ko abadamu basavye abagabo kenshi nibabankira, acasaba ngo amuhere musaza we abe umukuru mu bakozi b'Imana, kuko idini bari babasigaye barigira muri leta. Mu bakozi b'Imana b'ico gihe
acamusabira musaza we kari agasore kamwe de 20 ans kari munsi y'imyaka 20 kitwa Aristobule. Maze Herode aravyemera. Mugabo mu minsi mike nyagasore kaca kamurusha kumenyekana, kaca kaba kasitare ka cyane, barakamenya cyane, bica biramubabaza. Acategura umunsi mukuru, umunsi umwe abategetsi baraza baja kuri pisine, acapanga umuntu ati gezo bari hafi ya pisine uca umutayo ace yibira acanywa amazi apfe. Herode ategura umuntu arabikora, amuta muri ayo mazi, muramu we arapfa. Murumva ko atakinya yagira. Umuntu yishe uwo yagize umukozi w'Imana kandi muramu we. Nivyagarukiye ngaho nyina yava mu bwoko bw'Abanabatene. Ubu ni icyo gihugu canke iyo ntara iri muri Jordani y'ubu. Nase yari umudemi juif. Uyu Herode ndiko ngomba kumuvuga buke buke. Herode ikindi gihe arategura yica umugore wiwe. Hari mu mwaka wa 29 imbere yuko Yesu avuka. Vuga ngo yari umwicanye. We kuri yo kwica byari bisanzwe. Amaze kwica musaza w'umugore, mu nyuma yica umugore wiwe. Ntivyagarukiye ngaho. Undi munsi acarategura yica nyirabukwe. Afata mabukwe wiwe aramwica arakuraho. Nukuvuga umuntu yarinze yica musaza w'umugore, yica umugore, yica nyina w'umugore, nta muntu numwe yogirira impuhwe. Amaze kumva ngo havutse undi mwami, acabwira abanyabwenge ngo muce mumbwira aho yavukiye hariho, ama nanje nzoce nja kumucengerera. Amareka aragendera baba nyabwenge b'inyenyeri ati mwe ntimusubize ya nzira muca ahandi. Herode kiramenya ko bagihenze, kiravuga ati aba ni yuyi mimi ngo nibazi jewe nishe mabukwe, nishe abo nabazwi, hari n'abandi batazwi yishe. Ati ndabereka ndica igihugu cyose. Muri ico gihe abagabo bose nibo baja ku rugamba, kandi ufise abahungu seke wategereza gutsinda urugamba. Mugabo afata abahungu bose bavutse bafise imyaka 2 n'abatarayishikana, bigaragara ko umuvyeyi wese yiyaranje afise agakobwa yakajyamika hanze kari gusa kugira ngo bimenyekane ko atari agahungu nibavi bakamwiciyako. Uziko abana b'abakobwa bakunze kubambika cyane, aba bahungu nabo bakafa uko babaretse. Akana kagahungu usanga kari katembera uko kavutse, mugabo yavuye agakobwa arakanyegeza akakambika. Mugabo muri ico gihe ntabyo kwambika byaba birimwo, wagashira hanze kakaguma kari gusa kugira ngo ntibakakwicireko. Ufise agahungu nawe yari yaranje kakafunga umunwa n'amabandaje menshi nikarire ntihagire n'umenya ko yavyaye. Ariko ku mutumba habari abategetsi baravuga ati nakaheruka kuvyara, ukicuza impamvu wavyaye urabimenyesha abantu. Bwana saide sana. Arica, ararigita, aronona. Ariko igihe cyose bazokora ibimeze nabi, baduhiga twebwe, Imana izoduhishurira imbere y'igihe. Amena, amena. Igihe cyose bazokora iconona umuryango wawe, Imana izobivuga imbere y'igihe kandi ntacyo uzoba. Nzingo Herode azikwica cyane, nzingo malaria izikwica cyane, nzingo sida zuvuga ngo izikwica cyane. Nta kirunduzi. Nzingo sida, nzingo hypertension, nzingo diabete, nzingo kansere, ariko nizo nyica. Amena. Nachuzoba. Amena. Kuko ni igihe cyo kugoroza kazoza kacu. Herode
acagoramika kazoza k'abana bose batarakwiza 2 ans 9 c'est 2 ans. Bwana saide sana. Ico cyabaye ikintu kibi. Dusubiye inyuma gatonya, Maria yarafise imbanyi. Iyo mbanyi yari imbanyi igizwe n'umudamu gusa, nta mugabo yararimwe, murabizi. Iyo si nkuru no subiramo kenshi murayizi. Ariko icyo ngomba kuvuga nuko Maria yafashe urugendo nk'aya masaha yarakiri ku rugendo. Yafashe urugendo rwa 175 km. Vuga ngo ibirometero 175. Abahinga baragerageza kuvuga bakavuga ngo umwanditsi yoba yarihenze. Kuko hariho Nazarete, hariho Betlehemu y'Galilaya, hakaba na Betlehemu y'Ubuyuda. Bwana sade sana. Ariko reka badusomere Luka 2 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku ndwi, turabe ko ari Betlehemu yahe, ko ari Betlehemu y'Galilaya canke Betlehemu y'Ubuyuda. Kuko abahinga bavuga ati ibyo byose barihenze. Nta Maria yari gutembera ibirometero 175. Biblia ntiyihenda. Yatembereye ibirometero 175 atari ku muduga mugabo ari kuri ane, ari ku ndogoba. Indogoba igenda icekagura, murabizi namba mutarayija ko muri maze kubona no mateleviziyo igenda imeze gutya. 175 km ni ngaho Bujumbura na hehe? Ni ngaho Bujumbura ni Ruyigi. Je sindashika mu Ruyigi. Arumaze gushika mu Ruyigi. Ahantu benshi bamaze gushika nyega yeme. Imuramvya arumaze kuhashika. Arumaze gushika Imuramvya. Aruma twenza ashobora kuba atarahashika. Arumaze gushika Imuramvya. Ndibaza benshi bamaze kuhashika. Ni kilometero zingahe? Ni nka 30, ni nka 62. Tufata nkuko Imuramvya incuro zitatu gutyo. Zababa zitatu. Mugabo ugafata ibirometero nko kuva ngani Muramvya incuro nka zitatu, uri ku ndogoba kaka. Ufise imbanyi, uri ku macungu, uri kubise. Na Yosefu ndibaza ko atadugiye nawe ku ndogoba, uyagenda aherekeza pole pole. Urazi ko umuvyeyi bamuhinginga ndogo kwa raha zake. Buke baraswe sana. Buke sasa putanisenye badusomere Luka igice cya 2 umurongo wa mbere haravuga ngo muri iyo minsi icyagezwe kiva kwa Kaisari Augusito ngo abo mu isi bose bandikwe. Uko niko kwandikwa kwa mbere kwabayeho Kureniyo akiri cegera ca Kaisari Isiriya. Bose baja kwiyandikisha, umuntu wese aja mu gisagara cabo. Yosefu nawe avigalilaya mu gisagara cy'i Nazareti, aja Yudaya mu gisagara cya Dawidi cyitwa Betlehemu, kuko yakomotse mu nzu ya Dawidi mu muryango wiwe. Aja kwiyandikishanya na Maria uwo yakoye yarakuriwe. Bakiriyo igihe ciwe cyo kuvyara kirashika, avyara umuhungu w'uburiza, amuzingira kw'impuzu y'uruyoya, amuryamika mu bwato bw'inka, kuko bari babuze umwanya mu ndaro. Amen. Amen. Murumva rero hari Nazarete y'Ubuyuda, hakaba ni Nazarete y'Galilaya. Mugabo iyi distance yo kuva Nazarete y'Galilaya gushika i Betlehemu hari ibirometero 175. Mugabo hari indi Nazarete y'Ubuyuda gushika Galilaya y'Ubuyuda gushika i Betlehemu ni ibirometero 9. Ibirometero 9 ni nko ngaha no mu Gatumba. Hari umuntu amaze kubona Gatumba gushika mu Gatumba. Hari batarashika mu Gatumba na hepfo uce kuri Shanike. Ibirometero 9 ni hafi cyane. Mugabo nubwo byobaye hafi, aba mama bodushingira intahe, uri ku ndogoba dufate nk'ikinga yoyo, basi dufate ikinga yoyo byopfuma. Uri kwikinga bakakujana mu ibarabara ritagira ikaburimbi, utuyira udugumanuka kuva nko ngano mu Gatumba tuhite hafi basi. Tureke yo sase butanisenke ko bavuga ngo Maria ntiyari kubishobora, dufate basi ko yari yagiye kuri yo hafi ya 9. Yesu ashimwe. Umva byari byoroshe. Atwaye imbanyi y'inyishu yawe. Amen. Amen. Amena. Amena. Kumbure indogo yagenda imuceka,
kumbura inda yari igenda imuceka, guceka ni kugenda igira gutya, akarira akavuga ati uko yarira kose niko inyishu yawe yabiri hafi gushika. Uko bigenda bizunguruka binyiganga cyane, uko bigenda bimera nabi niko inyishu yawe iri mu gushika. Reka nkubwire, igihe cy'inyishu kigira cegere n'ibibazo biba byinshi cyane. Umuvyeyi agira vyare niho yumva mu nda vyanse, niyo yumva ivyo bise bavuga, niyo yumva arahiye ko atazosubira kuvyara, niyo humva. Ariko habasigaye amasaha, habasigaye iminsi, habasigaye igihe gito kugira ngo inyishu igaragare. Hari abataravyumva neza, reka nsubiremo. Buriya igihe cyose wabayeho mu buzima busanzwe ntiwigeze uhura n'ingorane, ariko igihe cyose ugira wegera inyishu yawe niyo ibibazo biba byinshi, kandi uko bikorana kuba byinshi niko byegereza kugusunikira mu nyishu yawe. Amen. Herode rero nicyabimenye ko Yesu agira avuke, cyaje kubimenya yavutse. Nturabyumva neza. Abantu bawe babi ntibamenye kugira uronke inyishu, baje gutangara waronse inyishu, baca bagomba ngo bayisubize inyuma, ntibigishoboka. Batangajwe no kuva wagironse umufiyanse, birabatangaza, batangura kukuteranya, mugabo ntibigishoboka, yaragukunze. Baje gutangara babona utangiye kubaka, bagomba kuja kwiburizamo, ntibigikunda, byakunze gusa. Yesu yavuze ijambo kandi byabaye. Nturavyumva neza. Herode nubwo ciyemera kwica, we ntacyo kizokugira. Amena. Yarisha abana benshi, ariko gwawe ntacazoba. Amena. Yarisha ibintu byinshi. Uziko Satani yica ibintu by'abantu benshi. Buriya hari abana basigaye, ntibibaze ngo yishe bose. Mwihonyabwoko hari abasigara. Ihonyabwoko rimwe gusa niyo ryamaze enkare y'abantu bose bo ku isi, atanumwe asigaye. Igihe Kayini yica Abeli, yishe icyakane cy'abantu baba ku isi bose. Isi yose yabamo abantu bane, aca yicamo Abeli. Cyari cyakane cy'abantu bose baba ku isi, nta numwe yasigaye muri icyo cyakane. Bwana sede sana. Niyo ryonyene. Mugabo igihe cyose bazica ntiyazabura uzosigara, kandi uzosigara ni wewe. Muravyumva. Igihe cyose bazirukana ntiyazabura uzosigara ni. Igihe cyose bazokena ntiyazabura uzosigara ni. Igihe cyose bazogirirwa nabi ntiyazabura uzosigara ni. Rero Herode, imwe ya Herode iracariho n'uno munsi. Bwana sede sana. Hari abantu badashaka kukuza, nibashaka kuduga kipesa, nibashaka kuduga kimavazi, nibashaka kuduga kiafya, nibashaka kuduga mu buzima bundi busanzwe. Ariko uno munsi turagaruza mu izina rya Yesu. Imiryango rero ni danger. Bwana sede sana. Umuntu yishe umwana aba yishe amamiliyoni y'abantu bazovuka muri uwo mwana. Kuko umugabo muri kijya gihe cya kera bari barekure no kurongora abagore 3, 4, 5. Iyumviye abyaye nko ku bagore 5 akabavyara disidisi, akaba afise abana 50 muri generation ya mbere. Iya kabiri bakaba bamaze kuba nka desa 50, nukuvuga gutyo yishe abantu bari kuba umuriyoni. Bwana sade sana. Hari abantu bagomba kukwicira ivyawe bigitangura, bagomba ko umurima wawe udatera imbere bigitangura. Hari abantu bakoze ibintu kuri sogokuru wawe cyangwa sogokuruza wawe kugira ngo umuryango bize bibandanye bikurikirana kugira ngo umuryango wawe ntuze wigere ushika ahantu mu buzima. Hari ibintu usanga byisa mu miryango. Hari imiryango batigera biga kaminuza.
shaka uba ufise umwana abo wa mbere ageze aheje imanite aca yumva umenga yoja gukora cyangwa aca yumva umenga yobiheba cyangwa aca yumva umenga yogira ukuna kuriya cyangwa agacapfa atahejeje kaminuza cyangwa atinjiye muri kaminuza. Wongo kweli hari ibijyango batarongogwa bano sana kandi musengaga kandi mwinjira mu mwemu mugabo ugasanga ntibarongogwa. Hari imiryango abakobwa bose bategerezwa gutwarira madamuhira. Hari imiryango abagabo bose bategerezwa guharika. Hari imiryango abagabo bose bategerezwa kubita abagore. Hari umuntu usanga akubita umugore umubaje ati none wamukubitiye iki, akakubwira ngo oyango na papa yaramukubita none nobura gute kumukubita. Papa yarakubita mama kandi nibaza ko ari byo vyiza ukubise umugore. Bwana sede sana. Undi yambwiye ati genda sambana kumwe kubi. Ngo nararonde ngene bihera ndabura. Ati kandi urero ngira ndabihebe ndongora umugore agira kabiri. Niko kubiheba. Ndamuhanura uko nshoboye kose ndabona biranse. Cyandamubaza ni papa afise bangaye, ati papa afise babiri. Sogokuru wawe nawe yarafise bangaye, ngo sogokuru ngwango nawe yarafise babiri. Sasa bibura gute kukurikirana? Igihe utaragirirwa deliverance y'ikimujyango bibanza bivemo bizogukurikirana no kubana no kubuzukuru no kubuzukuruza. Wongo kweli hari imiryango batigera basa neza. Murabona gusa neza munakambara kabegwa gasa neza. Uzosanga abana bose basa ukuntu. Bwana sade sana. Ukimvira none nayo yorongora mu mujyango urimo abantu basa neza. Ndazi umupapa yarongoye umudamu w'inzobe iwabo barirabura cyane, iwabo ni umupapa barirabura sana, acarongora umugore w'inzobe nyinshi cyane. Sasa nibwira ko ashobora kuba yamurongoye kugira ngo azotuma vyara umwana ari hagati na hagati, aca vyara birabura basana kwa kundi nyine. Bwana sede sana. Ukiyumvira ati reka ndongore basi w'inzobe ndabe ko hoho nzoba ncanze mugabo bikanga. Bwana sede sana. Hari imiryango batigera bashika hano, batigera bagura parcelle, bose gwera kuri sekuru yari umugeregwa, se yarapanze na warapanze. Bwana sede sana. Ukibaza ibi bintu biriko bivahe. Hari imiryango bama bari mu nduru minsi yose, ico bapfa ntibakibura. Bivana niki? Bivana nuko sogokuru wawe atarazi Yesu. Bwana sede sana. Ubuzima bwiwe nubwo umuryango wiwe yabushize mu maboko y'undi mugabo yitwa Satani. Kandi koko basogokuruza bacu, amena, benshi bakoresha amareba. Wongo kweli atapfumuye yaraja ku mupfumu, yarafise akasabiko canka gati kamukingira. Hari abantu bakubwira ngo bafise imiti ngo bakingira urupfu kandi bakama bapfuye misi yose. Bwana sede sana. Je ndazi umuryango bapfuye famiye yose mu myaka nk'itatu, hari amaze gupfa nk'abantu 20. Nukuvuga binamu, shangazi, muyomba, bamudogo, abantu bagahera ukibaza ikibishu kakibura. Kandi ntibabura impamvu yo gupfa, undi we yapfuye atanagwaye. Bwana sede sana. Ivyo rero biba bivuye mu muryango. Amena. Ariko naho Herode azikwica uno munsi ntacazoshika ko mu izina rya Yesu. Reka nkubwire ibihe byose wabayeho ntiwigeze wiyumvira kumbure gutera indi ntambuko irenze aho uri incuro nka 20. Hari ubuzima urimwo ubona umenga aho ni sawa. Amena. Hari nk'umuntu yaba mu nzu yapanze icumba kimwe n'ibaraza, ubu ariko arumva ko mu mwaka uza Imana izoba yamuhezagire apange 2 chambres. Mugabo saho uva mu nzu yo gupanga ya chambre na salon ukaja mu nzu yiwawe bwite. Nurabyumva? Uva ku kazu k'ivyondo, niko bita inzu y'ivyondo murayibona. Uva ku kazu k'ivyondo ugasimbira kuri etage yawe. Birashoboka.
uva ku kugwara diabete ukaja ku buzima bwo kutagwara, uva ku buzima bwo kugwara amenyo ukaja ku buzima bwo kutagwara, uva ku buzima bwo kutavyara ukaja ku buzima, sinzi kuri kuravyumva, uva mu buzima bw'ubushomeri ukaja mu buzima bwo guhemba 500,000. Amena. Uva mu buzima bw'umutahe wa 5,000 ukaja mu buzima bw'umutahe wa 500,000. Sinzi kuri kuravyumva. Amena. Amena. Herode rero misio yacu no kwica. Impemu ya Herode turaza kwigeseza natwe mu izina rya Yesu. Ku mwisho w'umwaka rero Satani n'abadayimoni biwe bama bashaka kugira fete. Nkuko ku mwisho w'umwaka Imana nayo igomba kugira fete n'abana bayo. Buri muryango nitwe tuhagarariye. Ubu rero tugira duhagarare twisangera ubwacu n'abadukomoka ko bambere n'abakabiri n'abagatatu kugeza ku banyuma. Amena. Nukuvuga uheza kwisengera ugasengera abana bawe cyanye abavyeyi bawe cyangwa abo muvukana cyanye kinuku. Nimegundua uzuri wa Yesu, nimegundua utamu wake. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango. Ibyo bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwane. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96 76 96 96 96. Afitiye Yesu mukinga zatiwe ariba ibyo gusa endaje na zumutima.